reka tubizane muhira. Warubizi urashobora kugura icyo ari cyo cyose wifuza uciye kuri Fama Burundi tukabigusanza aho uri hose mu mwanya muto cyane. Uti none bigenda gute? Fama Burundi kugira iguhayo mahirwe adasanzwe uca kuri site web yacu ariyo www.famaburundi.com ugakreya konti hama ugatangura kubona ibidandazwa byose biriko ugahitamwe icyo ushaka ugashyira mu gapaniye gasanzwe kari kuri site maze uhejeje ukacuri ukoresheje lumikage. Mbega karusho we nuko kuri habibera indani muri site kandi utera usohoza facture byihuse no kuvuga ukayitelecharger. Ikindi womenya nuko kugira urihe uba wujuje coordonnées zaho uherereye hose kugira bigushikire ku muhana. Gura online hamwe na Fast Market Burundi ukaba ufise icyo baza twandikire cyangwa twakure kuri 65 111 333 kumwe na Fama Burundi. Gura tubizane muhira mu buryo bwihuse kandi bwizewe. Suma mworohewe, suma mudahangayitse na Fama Burundi. Kaza kandi kuri Deli TV show wewe mukunzi butunzi mugenzi utari ngenzi ndagutumiye kandi kugira subscribe utarayigira akaba ari mbasha ngenda kumana mumenyere mu vy'ikirundi mugabo no munsi nagarutse kugira ndabere ku muntu kenshi mwaba mutubaza rero niterambere ry'igihugu muri rusange mugabo hariho challenge mu bintu byose umuntu akora ngira nshikire uyo muntu reka mubone ndamusanze ku kazi kiwe kandi thank you so much ngera azwiri kuti tuguveye banza gukora muza dubuka babo gasalamu jambo duka tuguveye dukore hejuru cyane nkoroke hiyo ni sawa ndashima nize neza bo saka tugire ko nk'umwidondoro in Deli TV show tugomba kuvugana kuko benshi barakubaza barabona ivyo ukora. Ikibazo ca mbere witwa nde? Nitwa Twasanze SADIKI. Yego. Usanzwe ubahe? Abamba ku Musaga ahantu bita mu Gikoto. Ahantu bita mu Gikoto. Tugire ko mu kibazo ca mbere. Uno munsi imbere yo gukora ibarabara rya Musaga kuko niwe tugusanze. Watanguriye gukorera hari ibinogo vyinshi. Ahantu hari ibinogo byinshi cyane ndatanguye gukorera hari ahantu hari mu Kamenge canja hajya kwa Sione ndaza no muri Ville ubu niho ndi kuri rya Musaga. Ariko navuga imbere yuko barikora gusumba kuko ko bararikoze batararikora warigeze kubura ngaha. Ikibazo ngoma nakubaze ni bibazo ni gikorwa we wihaye. Kwiki gikorwa urafise umuryango. Umugore yabifata gute kuko nta tegeko rihari ko umuntu agwa amahera bivaye n'ico wakoze. Muhira wabuze byagenda gute? Ni kuvuga muhira ndabuze kandi amenya yuko ndi ku kazi. Warusanga hakaba ibintu by'ibibazo ukamenga ni hatari mugabo ejo ndose ugasanga bigenze neza ivyo byaca yihangana kuko abonye ngiye nkabura ahandi nkaronka aho yari yihangana cyane. Mu bisanzwe aha usanze ndiko ndakora irya Musaga ni kuvuga urabona ngaha bararikoze neza. Ikibazo gisigaye ni kibazo cyo ngaha riguma ritimuka muri mu mufurege mu kanevo. Iyi kanevo ntibigeze bayikora niyo mpamvu haguma himburuka urabana nka ngaha ugiregeje kuraba hasubiye kwimburuka ikaburimbi ryose rigira risubire gimburuke ni kuvuga aha bica bisaba samba mabuye nce ngerageza ndabe ukuntu ndohaduza kugira ntihasubire kwimburuka nka kumwe kwa kera. Ikibazo ni iki ubuzi ni bwinshi ngaha mu gisagara ca Bujumbura wewe wafasha wiyumviye gutse kuza gukora ibintu byo mwibarabara ata tegeko yuko batiza kugwa amahira wewe vyaje kutugira uze gukora ufise inguvu wokora ibindi kubera kwiyumvira gukora mu ibarabara. Impamvu ndavyiyumviriye ndavyisanganya ziriko ziraba niyo mpamvu ndaciye mpitamwe ati reka nkore kubera isanganya nkangaha ku Musaga bari bamaze abantu vraiment bica bihitamwo nuko ntari ifise akazi ndaraba umwanya ntararonka akazi ati sindoyicara muhira reka ngende sindirirwe ngaha fumwe nzibira bijya binogo bifumwe bigabanuka basi kugira kumbure nanje hariho igihe wosanga binafashije. Nacho wari witeze ko uronka nk'amafaranga kubera ko abizibi atari kuzibira isanganya gusa. Mahera vraiment ko atanomwe tuba twavuganye ivyo sindobanda byizigiye kimwe gusa bace uwiyumviriye nyene ugasanga birakunze ibintu ntiteze ntazi ngo byogenda uko je ndarakoroka nyene nahako ndicara ndaca mpitamwe nyene nkakora uko nyene. Aya nayandi aravugwa ko hari umwe mu bategetsi canke mu barongozi b'igihugu bigeze bavuga ko baba baraguhaye inzu byaba byaraguciye mu matwi ko numva bivugwa. Ivyo vraiment abantu benshi bavuga ibintu by'iwabo mu bisanzwe je nta muntu w'umutegetsi arashobora kumpa inzu canke avuga ati ngo
ngo arampaye kimwe gusa kiretse umuntu avuga ati ngo ndakugurira agafanta abo baraza vraiment bakangurira nk'agafanta ivyo navyo ni ibintu nyene abantu benshi nkuko babonye nk'umuturi kumwe n'umuntu nyene acavuga ati yo ngo amahaye ngo amahera menshi atakintu amaye ari kunganiriza gusa. Okay, ikibazo roni kuva ukora aka kazi narigeze kubona barakoze ikiganiro abantu benshi barakumenya ni yahe nyungu wabibonyemo? Inyungu ndayibonye impamvu ikiganiro caje byarafashije byaratumye menyekana n'utanyiyumvamwo ubu mbona banyiyumvamwo apfunga ashimira nahata kintu yompa arashufuma ashimira ati we kwere uri umuntu mwiza cyane bikampa inguvu kamenga ndokorana inguvu zikomeye cyane gose. Ikibazo cyanyuma uno munsi kuva bikora je nari mu bikorwa bimwe bimwe twahahuriye ahantu gushikabona gusanga no ngaha nta kintu urabona vyaguhaye kuvutanga gukora mu ibarabara gushika uno munsi kuri no saa nta kintu uvuga ati ndashimira Imana kubera nahuye nibi imbere gukora mu ibarabara? Cyo ndoshima nuko abantu bose ntoshaka kugira ikibazo abantu bose banzi aho nciye hose usanga bavuga ati burya naka turamuzi naho ndogira ikibazo ndizere bacavuga baca bantora ubwo nyanti burya turamuzi ntihagira ikibazo abana. Icya kabiri nuko rimwe na rimwe irasiye ibiraboneka ndashobora kuvuga ati n'umunsi ndarandiye nta ngorane. Iyo vyabuze muhira umugore yagufata gute? Yabuze muhira urumva nawe umugore usanga yashapuye atavuga no kuvuga muga nkamuhenda buke buke ejo nkagerageza gusatira nkaraba kuntu ndoronka ndosa ca yumva inguvu zigarutse ndagerageza nkamuhenda uko ashoboye kose kugira niyumve ko ababaye. Turangiza uno munsi urabona umupira nambaye hari abantu nabonye bakugendeye hariho muri bimwe bakoze harimo Burundi map hamwe ni BOD nukuvuga hari ikintu bakoze kubera uko kwitanga ukora uwo babwira irya ijambo? Mu bisanzwe ibintu bankoreye n'umunsi ndabishimye kandi birakomeye cyane gose ndovuga ati uno munsi n'umunsi wa mbere nezerewe cyane kuko barankoreye ibintu byinshi kuba bo kwiyumvira kundihira umwana kwishuri akiga bandihiye nk'umwaka wose kugira umwana yige ivyo byahora bingora cyane n'ikibazo c'inzu cangora cyane bashoboye kuba babindihira ivyo byanezeye cyane n'ikibazo cyo gufungura rumva ni atari muga n'umunsi bagize ico bakoze ndumva nezerene cyane nico ndohimiriza n'abandi bakareka kwicara ku marigara bagakura amaboko mu mpuzu bagakora kuko nta muntu ashobora gukora afunga bura basi mugeje agaruce ntashobora kubura imisi yose afunga ronka n'akantu kajya kugira abarabaho gasanga bigenze neza. Nagushimire cyane ku kigoro no kanya baduhaye je nitwa Mbasi kandi urakoze kuko no guteza imbere igihugu urakoze cyane. Akamwe akajambo utekera abantu kandi inyuma yo kubanura bakuri bakura mboko ni kuvuga nuko rero mwokore ikindi cyo ndobashimira ni kubashimira kuvyo je babankoreye ndabashimiye vraiment. Ikindi naco nuko na leta yogerageza ikiyumvira nyamba ari bikoresho bakampa ikabifasha nk'ibikoresho kubera nk'ubu urabona birangora nk'amabuye yarangora cyane usanga ndiko ndikorera subira mugandose nk'agakoresho nkangaha ndaca ngira ko ndahakora neza bagasanga hameze neza iyo mbafise ibikoresho bikwiye. Nagushimiye cyane abantu nishimire big shout kuri Burundi map na BOD mwakoze ikintu citeka kuburyo ari umunsi wa mbere aryohewe mu buzima mwakoze cyane n'abandi nimubure kumuterera kubera ko ingufu aracazikeneye izo mwe mwoterera nk'abarundi kubera ko ari ibintu bizima muze muraraba mugira ico mutereye murakoze cyane turasubira mu bindi biri imbere. Thank you for subscribing na message muzoca munkoze ico musaka sawa.